Numunezero gusubira kuba namwe bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro canyu ikiganiro mukunda cyane ikiganiro c'intahe. Ikiganiro c'intahe ni ikiganiro aho turabira hamwe ivyo Umwami Yesu yakoze mu buzima bwacu, ivyo yakoze kera, ivyo ariko arakora n'umunsi, kuko ibikorwa vy'Imana n'ukuri ntibigira iherezo, kandi ivyo navyo abikorera bato, abikorera abakuze, ariko igikuru ni mbega ivyo bintu yakoze nibiki. Mbega ivyo bintu yakoze nibitangaza kuri bamwe, abandi nivyoroshe. Ku bana b'Imana rero ngo byose bikoneza hamwe kutugirira neza. Umuntu arashobora kubaho imyaka 1000 akabaho n'150, ariko ngo bisa n'ubusa iyo asozera urugendo rwiwe atamenye Yesu. Rero abantu bose badukurikira dushaka uno munsi kubabwira ngo nivyigitangaza kumenya Yesu. Kumenya Yesu birahambaye, kandi kumenya Yesu ukanamushingira intahe birushiriza kuba ibintu bikomeye cyane mu buzima bw'abavyumviriza canke abadukurika kuri HTV, ababona mwibarabara muri ko muragenda baravuga ngo ujye muntu yaramenye Yesu kandi arakunda Yesu. N'umusire twaronse umuntu akunda Yesu, twamuronse uwo muntu n'umuntu adasanzwe, n'umuntu adasanzwe abantu benshi muza kumenya, kandi turanezerewe kumwakira, turanezerewe kubona yaratwemereye ko gushingira intahe Yesu kuri televiziyo Heritage. Karibu mami, murakomeye? Yego cyane. Mumeze neza? Meze neza cyane. Ku bantu rero biteze ko kubona kandi biteze ko bivuga muri bande, ababazi babazi ku izina ryande? Abanzi cyane cyane banyita ngo ni Mami Françoise. Niryo zina ryahavuye rifata, nibyo zina ryahavuye rifata kubera ntangwe kuronka abuzukuru. Abana baciye bahindura banyita uko, abuzukuru banyita uko, kwisengero banyita uko, bose banyita Mami Françoise. Yego. Ariko mwari mwitwa gute? Ariko nkivuka abavyeyi banje bari banyise Françoise Romaine Ndayishimiye. N'agasirno gatoyi kaje ko kitwa ngo ni Kigeme. Donc benshi bampamagara ngo ndi Kigeme. Abo mwakuranye? Abo twakuranye, aba tukiri muhira tutaraja ku ishuri banyita Kigeme. Ariko ntanguye kuja ku ishuri rero nitwa Françoise Romaine Ndayishimiye. Tumaze guheza ishuri itangura irya z'intango école primaire, hariho amategeko yaje yuko abana bose bitwa amazina ya base. Iryo Ndayishimiye rero riba riravuyeko ca nitwa Bibwana Françoise Romaine. Hanyuma rero ndakura nditwa gutyo, hanyuma hava ndubaka cafata izina ry'umushingantahe wanje Nzambimana. Rero nitwa Nzambimana Françoise Romaine. Uno munsi Françoise Romaine Nzambimana. Yego. Murakoze cyane. Yego. Françoise Romaine Nzambimana rero uno munsi yaje kutubwira ibyo Yesu yamukoreye. Yego cyane. Kandi twiteze ko biza kuba biryoshe rwose ibyo Yesu yagukoreye. Ibyo Yesu akora vyama biryoshe. Amen. Yego. Twashaka kumva rero Françoise Romaine mbega yarinde ataramenya na Yesu, hama turaza gutera intambwe imbere tunavuge n'ingene mwamenyanye. Ariko uno mwana ashaka gutangura kuri Françoise Romaine, ninde ataramenya Yesu? Ibyo Yesu yarabizi kera kuva kivuka yarabizi. Ko bivuga urazi twese usanga ngaha twakuri mu muryango y'abakristo. Twakuze twumva batubwira Yesu. Bamwita Yesu nuko bamutubwiye, kandi turahabwa nibatisimu, turasangira aho hose twari tuzi Imana. Ni ukuvuga yuko nagize ibakwe ryo gukurira mu muryango batubwiye Yesu hakiri kare, batubwiye Imana hakiri kare. Nuko kubatirizwa, nuko guhava tugenda tugira communion solennelle, byose byari ibintu by'integuro byuko abana bakuriye bakuze ico gihe bakura bazi Imana, kandi Imana y'ukuri. Hanyuma rero mwambajije ngo mbega ndiki, warikuze gute, warumeze gute? Nakuze nk'abandi bana bose uko twangana. Navukiye Muramvya kuri Coline ya Burambana. Nje ndagira amashuri y'intango ndayagira ku misiyoni Muramvya. Ico gihe hariho n'amashuri y'abahungu, ariko yari amashuri adafatanye. Abahungu bari ukwabo n'abakobwa bari ukwabo.
ntejeje aho oye muri 6e imuramvya narinze kugenda kwiga mu Bukeye kuko ico gihe nta mashuri y'abana bakuze yarenga 6e yari imuramvya ukuvuga rero ko naciye ngenda mu Bukeye hariho abandi bagiye ikiganda byava kuri shwa y'umuvyeyi wese ariko je ico gihe nagiye mu Bukeye niho naciye niga 6e primaire mvuye ngaho mpejeje 6e primaire cangenda kuri lycée Vugizo ndumva naciye nzi Bujumbura Bujumbura kuri kose mami yaraciye ubwenge uvuye muramvya ukazi Vugizo urumva nivyo baraduhimiriza cyane kwiga kugira ngo dushobore kuja mu mashuri meza ishuri rero ryiza rya mbere twahora twumva barivuga yari kuri lycée Vugizo kuko higisha abazungu hari Bujumbura nitwari bwashire ikiringo cacu Bujumbura Bujumbura twahumva umengo ntahantu hari ikiyaga Tanganyika twashobora kwiyumvira n'ikiyaga ingene kimeze urumva rero twarifuza cyane kuzi Bujumbura umwana wese yarota kuzi Bujumbura nuko rero nasanze ni mu ba mbere babiri ba mbere bo mu Bukeye ca rero ndandaza kuri lycée i Bujumbura niho nacingira cycle inférieur pardon niho naciye ndayigira gushika muri 4e moderne 4e moderne iheze harabaye ikibazo cavuye muri ministère de l'éducation muri OCDE yari organisme y'ababirigi yatanga amabursi yari ifise coopération hamwe n'ibi bihugu byacu muri Rwanda Congo na Burundi hanyuma rero ico kibazo ngiye kugikora twagikorera aha kuri Atene hitwa IPEA ubundi hari Atene Royal kuko hari muri 66 ava yuko Royaume ihava rero ndakora ico kibazo ndagitora ndagenda mu Bubiligi naho nyene kuri jewe cari yari payi ikomeye cyane kubera kuja mu ndege twara tubona indege ica hejuru y'iwacu turagiye inyana tukabona yuko iyo ndege atawuzopfa ayigiyemo ariko rero ndasanga ngiye mu Bubiligi ngiye muri iyo ndege nshitse mu Bubiligi twabaye orienté ko twari kumwe n'abandi barundi kazi hariho bamwe babaye orienté ahantu muri province de Liège ahantu hitwa Herve niho jewe nabaye orienté n'abagenzi banje babiri abandi bagenzi bacu babiri baca baba orienté à Verviers hari hafi na hafi ubwa mbere urumva twafashe indege hanyuma twafashe train twafashe mwamuhaji cyangwa ufite umuntu abatwara oya twagiye mu ndege kubera baratujanye baradutwaye ko ntaho twari tuzi kuri aeroport no mu ndege byonyene ntitwari tuzi n'ingene bicaramo niko no bivuga ariko byose twavyigiye ngaho dushitse mu Bubiligi rero twasanzeho abandi bakuze b'abarundi kazi bamaze gushikayo imbere yacu abo nibo novuga baciye badufata en charge baratwereka umwungu nkuma n'udahuma baratwereka ingene dukoresha amafaranga kuko twari tuzi ingene bakoresha ayo mafaranga ko bwari ubwa mbere tuna n'ayo mahera hanyuma rero bakatwereka aho dusumira utuntu twari dukeneye nibo bagiye kutwereka amamagazine bakatwereka yuko tworondera amamagazine atari trop cher kubera ntitwari dufise bourse irenze nukuri baradufashije kuyatababo ntazo twari gushobora aho rero Buruseli hari ahantu hashikira novuga abana abigeme bavuye mu bihugu bitandukanye ibi byari bya colonisation y'ababirigi hitwa kuri Place Wax hariho home y'abakobwa aho rero niho twashiki niho hashiye hasubira kuba muhira iwacu ariko twahashikiye amezi makeyi ko ico gihe twavuye ngaha mu kwezi k'umunani kugira guhere kuri hagati urumva rero twamaze hindwi zibiri umwanya wo kumenyera no kugenda ku mamagazine kugura utuntu no kugira gute twashe tugenda aho muri village rero dusanga nyene ni pensiona yari pensiona y'abazungu kandi n'abanyeshuri bariho amajorite barabo bazungu naho rero hagize cycle supérieur niho ndayihereje aho niyogiye kubwira ko aho twagenda hari muri 1966 muri 1966 hanyuma
dushitse twagize imyaka 3 ni kuvuga ko mu myaka ya 70 gutyo oye 70 twari duhejeje aho oye duca tuza kwiga mu mashuri yo hejuru rero naho nacinza i Bruxelles mu Bubiligi hanyuma ngatangura kwiga muri IRB Université Libre de Bruxelles niho nacinja kwiga tagira imyaka 2 bwakugira kabiri rero niho naciye gira mariage n'undi musore nsanzeyo nawe yiga ishuri ry'igisirikare naho nahuye naho nagize mariage n'umufasha wanje yitwa Nzambimana Edouard nawe yarakiri muto ndavuga ngo twari bato twese twagize mariage je nari mfise imyaka 22 nawe yarafise imyaka 26 twari bato ico gihe nibaza ngo nkeka byari bisanzwe abantu bagira mariage hakiri kare nivyo niko nobibabwira eko mbega mami yagize mariage yaramenye Yesu canke ntari bwamumenye oya narizi Yesu bari barambwiye nakubwiye kuva kera ndi umwana ariko kumenyana na Yesu byakuri kweri nukuri twari tuzinanye twari tuzinanye ku matwi niko no bivuga yari dini nari no kuvuga waraja gusenga nk'abandi bose muri internet twarimo urumva yari internet y'ababikira aho mu Bubiligi donc naraje gusenga nk'abandi bose gasangira nkirega ariko novuga ko nari mu idini imigendanire ya Yesu na wewe ntiyari bwashimike dushaka ari kuja hahandi tuvuga ngo none mami yatanguye rero kumva amenye Yesu ku giti ciwe akumva arafite imigendanire na Yesu hari byari byo byari bitumwe niki byo vyagenze gute nababwiye yuko twaragize mariage twigirira aho mu Bubiligi ariko uyu mwaka nyene umwaka twagize mariage muri avril uyu mwaka nyene twaciye dutaha mu Burundi kubera wewe yarahejeje ishuri giye y'igisirikare ariko je ntabwo nari bwaheze nari muri candidature ya kabiri kandi twari dufise n'umwana wa mbere hanyuma turataha ico gihe ntivyashoboka ntibyumvikana ingene umushinga ntahe yotaha umugore agasigara inyuma wenyene afise n'umwana nibaza ngo byari ibintu bigoye cyane kandi nivyo nibaza ko byari bigoye nibaza ko niyo nsigarayo ntavyo nari gushobora tuca turataha rero komeye ari umusirikare ashikira mu kazi k'abasirikare ashika akora muri etat major jewe rero nanje nashitse nkora ndanoza akazi muri INSS niho natanguye gukora aho hari 71 umwaka uheze niho naciye ntangura gukora muri INSS aho nakoze imyaka 2 muri INSS hanyuma Andre ta umushinga ndaye wanje yarinjiye mu mabanga ya leta yarinjiye mu mabanga ya leta acaba ministre wa travaux publics muri 74 hanyuma ico gihe nakubwiye ko nakora muri INSS mugabo harageze igihe muri 76 yaciye aba premier ministre ico gihe rero sinasubiye gukora naciye nguma muhira abaye premier ministre nimwasubiye gukora sinasubiye gukora naciye nguma muhira mugabo nje ndaboneraho gusubira ku ishuri kubera nababwiye ko nari natashe ntaraheza sinari bwaheze kumva nakubwiye hanyuma rero mugabo nari mfise ico kintu cuko ntegerezwa guheza kubera n'ubumengo guheza amashuri ko numva hari ikintu narimbuze muri jewe cuko ntashikanye ico narinda ko inshingano zanje naho rero naciye nsubira kwiga ngaha kuri ni université yo ngaha i Burundi mugabo nsanga nta faculté nakurikira faculté ya sciences sociales ngaha rero nta yariho nashinja muri economy nuko nasubiye ku ishuri niganye ne mami mukiri ngaho ico gihe madame wa premier ministre agiye ku ishuri byari ibintu byoroshe kwigana n'abanyeshuri b'université abakije ico gihe muri 70 nasubiye muri 78 niho nasubiye ku ishuri ico gihe nari mfise imyaka ingahegaye hari mu 1949 na
naho nasubira muri 78 nkeka nari mfise imyaka 31 nari mfise imyaka 31 urumva kuri jewe sinumva ko nkuze paraporo y'abandi bana twari kumwe kubera narabona yuko nabo twigana dushobora kuba tungana naho tutari tungana igihagararo ko babona ni kundi muka premier ministre no kuvuga rero ko kuri jewe narabishimye cyane kubera byampaye akaryo kuguheza amashuri ubwa mbere hama kandi bimpa no kuja ahantu ntaremerewe n'ama obligation politique yariho kandi nkumva biraryoheye kubona ndi kuri meme nivo n'abandi banyeshuri nkumva ntaco bintwaye iyo ico kigihagararo nari ifise nkumva ntaco kiri kiranje nako ko ndi kumwe nabo bana kuko twasangira ubuzima bwose ndibuka yuko ico gihe umwaka wacu waruramukiwe kujera kantine iyo kantine twarayijera kandi tukaja kurangura ibitumbura hamwe n'abandi na jewe ibitumbura amafanta ibintu nk'ivyo tukasangira n'ivyo bitumbura kwishuri mu mwanya wo kuruhuka nkaba hari ifite ko nari ifise imodokari n'ukuri nari numva ndi yareze cyane muri iyo muri ubwo buzima numva nezerewe ariko rero hariho umwarimu yigeze kumbona ntonze umurongo ngiye kwiyandikisha kugira ngo nkore examen yo muri première session uyu mwarimu nkikatari bwatahura ivyo ari byo kuko yarambwiye ngo mbega ngo waje kwiga ngo kugira ngo umwanya burarengana canke kubera ntiyumva igituma ndiko ndiga kubera yavuga ati uyu muntu ariko arondera iki ko afise byose kubera ikaje kwishuri ico kibazo carantumye umengo ndahungabanya gato yuko sinari ndaciyatanze ko mugabo ntaco nishuye kubera naciye nitwengera gusa ndinumira mugabo cabaye ikintu canshize muri defi yo kuvuga nti uyu muntu naho yiyumvira gutyo ifuko ndamwereka ko naje kwiga kubera nshaka kumenya yuko umuntu atabatunzwe n'icubahiro gusa mugabo yuko atari ico kigira umuntu mugabo kigira umuntu ari des valeurs n'ibindi gutyo ico gihe ndazi ko nize cane hanyuma ndamenya muri première session hanyuma uyu mwaka mba ndahejeje naciye ndonka akazi muri BRB muri BRB naho narakoze imyaka 2 muri service importation ndakora imyaka 2 ico gihe narifise abana 5 hamwe n'ivyo umuntu akagerageza gufatanya ubuzima bwo ku kazi n'ubuzima bwa politique n'ama obligation officielle niki kuko usanga ari ama obligation menshi ama obligation sociale ama obligation familiale kubera abaguhanze amaso baba ari benshi nuko rero navuye rero nja gukora muri BRB numva nezerewe kubera nasubiye ku ishuri kandi nkabona nabishoboye malgré ko nari mfise ama obligation yandi malgré ko nari mfise abana 5 bari narinda kurera kandi bari batoye bari bakurikiranye n'ingogana n'ingoga numva nezerewe muri jewe umva nezerewe nyaco wari ubuze kandi wari wumva uvuga uti ibyo nshaka ndiko ndabikora yego dushaka kumenya rero mami ryari yakiriye Yesu umwami Yesu namwakiriye nsubiye inyuma gatoyi nshaka kuvuga ku buzima nari mu ico gihe ubuzima nari mu ico gihe navuze ko ama obligation politique araremera cyane nukuri araremera gose kubera noselema twari bato nsubiye inyuma nkaraba imyaka twari dufise noselema jewe mugabo n'umushingane wanje canke n'abandi bari kumwe navuga nti umwana w'ubu yo afise iyo myaka bakamuha izo responsabilité eske yozishobora mugabo je nkavuga nti twaragerageje mu myaka twari dufise byari ibintu biremereye cyane
twabaye kubibamwo turiko turavyiga en même temps ugasanga biraremereye niko novuga ko biba biremereye haba umwanya wo kuba mu rugo tuvuge au niveau familial usanga kenshi ama obligation politique abaye menshi atamwanya utanze kugira ngo umuntu arabe ivyo mu rugo ivyo muhira umwanya wo guha umufasoni umwanya wo guha abana kenshi usanga kubashinga ntahe bibabera umwanya ubabera muto umwanya ubabera mutoya harageze igihe rero novuga ngo byaraturemereye natwe jewe personnellement ngasanga naba nifuje yuko umushinga nawe wanje yompa umwanya gusumba uko nawuronse uko nari ndawufise yoha umwanya abana gusumba uko abana bari bawufise ariko rero hagati y'ivyo yari umuntu akunda abana cyane kandi yakunda umuryango cyane novuga yuko izo obligation na climat politique twarimo na climat social twarimo hari benshi byashika ugasanga barabuze umwanya ukwiye wo kuraba umuryango nuko byagenze rero harageze igise rero jewe numvise ari ibintu biremereye cyane abana batanguye gukura baratangura kugenda ku mashuri ukaca usanga usigaye uri muhira wenyene kubera wa mushinga ntahe nawe ataronse umwanya ukwiye wo kwiyubaka nk'umuryango ugasanga uragize irungu kandi utashobora kugira irungu iryo sinibaza ko narigira jenyene n'umushinga ntahe nawe nyene yaragira irungu kubera nta mwanya ukwiye twigeze kuronka wo kubana no gukonstruiza relation yacu atake couple ico rero niho novuga ngo natanguye kumva ko bindemereye cyane ntangura kugenda muri Canada niko nobivuga ko abana benshi bari baragiye niyo bari bari mu mashuri ariko n'ukuri icyo novuga nuko abana bacu twari twarabasunikiye cyane kwiga amashuri meza icyo kintu twari twaragikoze kandi abana bacu bari baratumviye ni ukuvuga bari baragiye muri ayo mashuri hariho abari bakiri muri yo ntibari bwayaheze icyo gihe ariko twebwe tugasanga ntitwirekonsurije twebwe nyine ntitwikonsurije twebwe nyine atake couple sero uko umuntu aba abyifuza wese ari mu rugo hanyuma nakubwiye ko abana bamaze kugenda jewe naragiye kubaramutsa kenshi kagenda kubaramutsa kenshi ariko ngasanga nabo bari mu ngorane zitandukanye ariko hariho abana bakuze batoyi bari bamaze gukizwa nkabona yuko hariho difference entre abana bakijijwe n'abandi batari bwakizwe nkabona kameme ico kintu kiri positive par rapport y'abana batari bwakizwe naho ntari bwakizwe mugabo nka appreciate kavuga nti kameme hariho ni difference hariho ni force ntazi ntaramenya kuko iyo umuntu ari muri ibyo umuntu usanga ariko ararondera Imana cyane kenshi umuntu amenye yironderera no kubwira ko muri iyo periode je naragiye urude kabiri kose kubera ico gihe nari nakora muri Air France ico gihe no kuvuga ko narajanye ama groupe kabiri kose irude narabajanye kugira nkabona ngene bigenda ariko malgré ça nkabona nkumva nguma fisi vide muri jewe kumva ko hari ikintu mbuze muri jewe kuko iyo Mana nasenga ico gihe novuga ngo sinari bwamenye neza ingene ndayisenga sinari bwamenye amayira yo kuyisenga by'ukuri ngo heze yumve ariko nukuri Imana nkeka yarabona yuko ndiko ndayirondera hanyuma aho mu kugenda muri Canada rero
hari aho byashika nkamarayo ngatebayo nkagaruka ngasubira nkagenda pour des raisons familiales canke pour des raisons de santé ngasanga ndiko ndatebayo ariko muri uko gutebayo nasanze ndiko ndaba mu buzima bundi atari bwo narimenyereye ngaho urabona nari mu buzima bworoshe niko novuga matériellement nta kintu cari kibuze ariko hari habuze l'essentiel iyo essentiel rero niyo naguma numva afise vide muri jewe kandi ntashobora kumenya ingene nshobora kuyikomba irafari rero ko ngenda muri Canada nkabona ubundi buzima bundi ngasanga kuko ico gihe abana ntibari bwaronke ubuzi novuga ngo baperimita kubareze nibaza ko nabo nyene bari mu bundi buzima bundi batari bamenyere paraporo ibwo bari baramenyere ngaha muhira c'est qui fait yuko nasanze ndinda kubafasha mutwe bariko barakora muri uyu mwanya mba ndiyo ngasanga tuba mu nzu ntoyi ngasanga ifu kuja gusuma umuntu akaza agateka umuntu agakoropa mu nzu umuntu akamesa umuntu akaba nuvuga nk'umunyarupangu ibintu byose ugasanga niwe uri kurabikora ibintu ntarimenyereye ibyo rero byarantumye nkeka bincisha bugufi kubona ubundi buzima bundi atari ubwo narimenyereye hanyuma rero umunsi umwe rero naragiye kuramutsa umwana hanyuma nsanga hariho umwana umwe wundi yakiriye agakiza nsanga uyu mwana nawe yarahindutse yarabaye neza yaratunganye hanyuma ntangura kuja muri série de prière yari afise muhiri wiwe ndamubajije yarambwiye ngo rakira umwami Yesu ndavuga nti umwami Yesu yakoze neza nibyo ko ndarabona ko ameze neza hanyuma rero kubera aho yaba muri ico gisagara yaba Montreal nta sengero ry'abakatolika nabona nararondera nkabuvuga nti ndabuze katedrale jewe ngaha urumva ndavuga nti ko biri kose nungaho muri iyo série de prière numva bavuga Yesu reka ngende gukurikirana kanumvirize ntangura kumviriza buke hanyuma bageye gusenga tukajana kaguma numva umupaseri avuga bahejeje ngo bashaka kwakira umwami Yesu ngo nibaze imbere ivyo bintu sinari bwabibone na hamwe kandi sinavyumva ivyo ari byo ko navuga none je ko mfise Yesu nuja kwakira uwundi gute abana bakambwira ati mama akira umwami Yesu nkavuga je ndamufise none mushaka nakire bangahe hanyuma rero amaherezo ndavuga nti none jewe kirambi ikibazo kuri abo bana ndigira inama jewe nyene nitwasubira kuja gusenga bagahamagara abantu jewe nani nzosha ngenda hari imbere nakire umwami Yesu naho no mwakira kangahe naco bizongira ça me fera que du bien hanyuma rero ico rero ndagenda dusubira gusenga barahamagara bihana nanje ndagenda ndakira umwami Yesu mugabo ngabona abana baranezerewe yuko mama yakira umwami Yesu sinawuri gituma banezerewe hanyuma ndaheza ndashishikara ndagenda muri série de prière hanyuma dusubiye kandi ubundi wa Mungu ngira kabiri ndasubira ndagenda hari imbere kwihana kandi kuko nari nzi nti ko nakiriye umwami Yesu kandi nisanzwe namufise ntegereza kuca numva ibintu muri jewe bihinduka niko navyibaza ariko nkumva nta vyahindutse ubundi wa Mungu kandi ndasubira ndagenda baraheba barambira ati mama burya rero bamwakira rimwe gusa arumva hanyuma ndacumva ndavuga nti kundi munsi nzomwumva mugabo ntawe numva na buhoro hanyuma ndashishikara ndaja muri iyo série de prière hanyuma haragera igihe baravuga ngo aho hari mu kwezi kw'indwi aho vyaba niho bavuga ngo niho nakiri umwami Yesu naho ntavyumva mugabo nari nagize ryapaye kugenda imbere kumwakira hanyuma haragera igihe mu kwezi kw'icenda gutanguye wa mwana arambwira ati burya kwishengero hariho retraite izoba ati imisi 3 jewe nkumva mbego sishaka kuja
numva ntanjumva nshaka kujayo nkumva kuko ndinda kujayo mugabo umwana arinsize ati mama ni vyiza ko wogendayo wogenda muri iyo retraite kubera je naramaze kuyigendamo kandi narabonye les bénéfices zayo ndavuga nti okay reka nzogendeyo cyandagenda muri retraite y'imisi 3 niho yariho abakozi b'Imana b'abafasoni natwe nyine twagiye twara abafasoni gusa abafasoni n'abigeme nta bantu b'abagabo barimo baratwigisha ku munsi ugira 3 baratwigisha ku kintu ca pardon baratwigisha baratubwira ingene umuntu ashobora kuba afise umubabaro muri we akaba afise amertume muri we akaba afise ibintu byamubabaje akabigumya muri we akabigumya bikava bimugirira nabi nosema yuko n'Imana ibidusaba gutanga imbabazi tukabanaho twatanze imbabazi mugabo yuko ari ibintu bishobora kugirira nabo umuntu kandi bishobora kumubuza kumva ubwiza bw'Imana kubera nta kibanza tuba twahaye Imana je ntangura kwibaza nti erega nico gituma nkeka cyo gituma ndarumva uyo Yesu naho namwakiriye 3 mu mutima nkumva nanje nuko bimeze hanyuma rero kandi nkamenya yuko muri ubwo buzima nabayemo gukubona umuntu afise byose mu mutima wanje sinari nezerewe sinarumva iyo vide muri jewe y'amahoro nta mahoro nari mfise muri jewe ahubwo abana bagiyeho narushizeho kumva ko ndushe kuko nta objectif nari mfise mu buzima bwanje kandi nta byizigiro nari mfise mu buzima bwanje nabona yuko ubuzima bwanje nta kundi bwabaye uko on vit avec comme tout le monde nta bindi hanyuma rero muri iyo retraite rero araza kunsengera uyu mukozi w'Imana numva yatwigije kuri Leopardo twabyumvise twese uko twari ngaho nkeka umwe wese yarumva mu mutima wiwe ivyiwe nyene biriko biravugwa hanyuma je umutima wanje nkumva nti jewe ibintu byo mu rugo nukuri byarangoye nkumva narashapuriye umushinga naye wanje kubera ataduhaye umwanya niki byose nkabona nkumva yuko ndamushavuriye mugabo ntavyo ndamubwira ndamushavuriye gusa hanyuma umukozi w'Imana aravuga ati ariko arasengera aravuga ati muri uno mwanya ndiko ndagusengera ati jewe ndiko ndagusengera harura yuko ari n'uwo muntu yoba ushavuriye uwo muntu waragumije ikintu ku mutima ati umuvuga izina uvuga uti naka ndakurekuriye hanyuma nkagerageza kubivuga ariko nkumva ni ikintu novuga ngo ni umugozi wanse gucika novuga ngo ni umugozi wanse gucika amaherezo kubera ariko arasengera nkeka kandi no kubera nari nakiriye n'uwo mwami Yesu birakunda ndavuga izina ryiwe ndavuga izina ry'umushinga nawe wanje ndavuga ko ndamurekuriye ubwo nyene nkibivuga ndumva yuko hari ikintu kirekuye muri jewe ndumva ko hari ikintu kirekuye muri jewe ndumva yuko hariho umugozi novuga ngo wari umugozi w'icuma ariko novuga ukuntu numva udashaka kuva byanka yuko ndamuvuga mu izina ndumva rero birashobotse ko namuvuga mu izina ameme tanja numva nanje umutima wanje uraruhutse nja numva ntanguye kumva compassion yiwe ntangura kumva afise compassion yiwe nkaca nibaza nti yaba yaramenye yaba twarabaye hafi y'Imana twese nyine ibi bintu byose byashitse by'ingorane zo mu rugo ibintu byashitse by'ingorane z'abana ntibyari gushika kubera ntitwabaye hafi y'Imana niyo konsa ndacingira muri uyo mwanya numvise mvuze nti ndakubabariye njangira konsa yuko numva n'ukuri ndamubabariye nja numva nsubiye kumukunda nkuko twakundanye kera turafiance ico kintu sinarinzi yuko kizoshobora gusubira gushoboka yuko no kumva ndamukunda nkuko namukunda tukira abafiance kuko twarakundana cyane nukuri yari love story urumva rero hanyuma numva ndamurekuriye kandi numva musozi menshi uyu munsi nararize amosozi nkeka ntaheruka kurira kuko je dois dire yuko sinari mperutse kurira sinokwibuka ryari nari mperutse kurira kubera
abantu benshi peut-être barabizi iyo umuntu yababaye cyane ntuba ukirira ngo bikunde ariko si kuvuga yuko utaburi kurarira uba uri kuraririra indani kandi ajya mose uzurira aja ndani niyo kubabaza niyo kugumya muri iyo amertume niyo kuguma muri uwo mubabaro wo mu mutima wawe uba uri kurarira mugabo ukaririra ndani njanye na mose asohoka akaja hanze ariko uyu munsi ayo mose narize nibaza ko yari amose ya deliverance uyu mwanya rero niho hariho abana babiri twari twajanye atari uwo yari araturekomanda kujayo hari abandi babiri twari twajanye hanyuma uyu mwanya amaze gukonstate yuko nimba harabaye ibibazo mu muryango nimba harabaye ibibazo mu rugo nimba harabaye ibibazo mu bana ni kubera twari kuri y'Imana abo bana rero twari twajanye ni kuri ndagenda sinigeze nibaza nti mbega nibandi bari barandaba canke niki hari abantu benshi ndagenda nabo ndabasanga aho bari ndababwira ngo tugende kwicara ahantu turagenda turicara ahantu ndababwira nti nukuri mumbabarire twe na papa ntitwaberetse Imana kandi natwe nayo twari dufise kubera umuntu atanga ico afise urumva nabo bararira nabo nyine urumva turarira twese urumva turagwana mu nda nca numva uyu munsi niho numvise uyo Yesu niko nobivuga ariko kandi natahuye yuko iyo umuntu agifise imbabaro muri we iyo umuntu atarapardona iyo umuntu ataratunganye wenyine mu buzima bwiwe ngo yumve ko atekanye kubera ivyo bintu byose biba byarabaye nibaza yuko n'ubwo rukundo rw'Imana ntirushobora kumutora iyo ari ngo rumugirire neza donc ifare yuko tuba muri deliverance kugira ngo Imana tuyemerere Imana ize mu bugingo bwacu hanyuma idukorere ivyo ari byarabaye nabi ivyegeranye ibisubiremo rero nuko rero nakiri umwami Yesu urakoze cyane Imana igira neza nyibuza ico gihe mwakirese umwami n'umukiza mwokwibuka imyaka mwari mufise nari mfise 55 imyaka 55 Yesu niho yakwiyereka niho yanyiyereka urukundo rwiwe rwagenda niho numvise Yesu nkavuga nti bwa bundi nahora ndamwumva mugabo sinari bwamwibonere mu buzima bwanje nari mfise imyaka 55 Yesu agira neza umwami Yesu agira neza kandi nateba ahazira hose abagiye yego ahaziye hose arabikora kandi ivyo akora n'ukuri bitangaza biraryoshe umuntu yobivuga ntiyobimara kubera ko kuva umenga na Yesu ndazi ubuzima butubwira bana ni byinshi umengo wararekipeye n'amavideo yose cyane rwose wamengo nsubiye ubuzima bushasha n'ivyizigiro bishasha ariko rero muri ico gihe urumva mbijeje kubona yuko ivyo bintu byose byabaye kubera twari kure y'Imana ndumvise ko umushinga ntaye wanje nsubiye kumukunda nka kera kandi ndamumabariye kandi nkumva yuko nukuri Yesu je ndamumenya ariko ikintu ntarinzi nuko uko byari ukuntu twari duhuye na Yesu mbona ibintu byanje byose bimengo byarayangaye sinarinzi yuko ashobora kubihindura sinarinzi ko ashobora kubihindura akabisubiramwo akabigira neza ntavyo narinzi nagira nti okay ntubu rero nakiri umwami Yesu nzoja mu ijuru nta kundi mugabo ibyapfuye byarapfuye nta kundi Yesu aje asanga ibintu byarabaye nabi ni nka ya nkuru ya Lazaro yamaze gupfa byamaze gupfa nico kintu nagumye mbona muri jewe nabona ijya nkuru ya Lazaro nyine kujya kwa Marita na Mariya bavuga ati naho uje musaza wacu yapfuye ushitse utevye nanje naravuga nti mwami Yesu duhuye ntevye nta kundi ndaryohewe nzoja mu ijuru mugabo nta sinari niyatanda yuko ashobora kuzura ivyo bintu ico gihe rero ndiko ndagira constat y'ivyo bintu byose byapfuye muhira ndaronka ndumva ijwi rivuze muri jewe rimbwiye ngo
ngo ibyo bintu byose uri kuraririra ibyo bintu byose byapfuye nzobigusubiza biri muri ambaraje kado uko nyene ndazanzamuka ndavuga sinarinzi ngene Imana ivuga mugabo nari kumva yuko hari ikintu giheje kumbwira ico kintu iyo promesse ndavuga nti reka ndavyandike mu gakarane kanje nari namaze kugura agakarane nandikamo utuntu twose burya nyine umuntu abashushe mu gakiza ndavyandika ivyo bintu ndavuga nti jewe ibintu je nzoza ndabiraba urumva hanyuma rero urumva ico gihe Imana ibinyeretse gutyo oye amemta iciranyereka no mu kibano n'abantu tuzinanye n'abantu b'inshuti kera amageneration yacu twaramenyana waramenye uti hajya ni kwanaka ujya n'umwana wo kwanaka abahajya ukamenya ibiba biri ko biraba muhiri wabo naho bitaba bivugwa uravyumva umugabo waramenya amakuru twaramenyana amakuru waramenye uti bimeze neza canke bimeze nabi Imana rero ishiranyereka ivyo bintu byose byo mu kibano hajya kwikorosi kwanaka bimeze gucyana hajya bimeze gutya donc byose Imana irabinyereka gutyo ndarira cyane uyu munsi nararize ndirira ibyanje ndirira n'ivyo bintu byose byabo bavyeyi nabo mu ngo zabo ingene bimeze ingene byapfuye hanyuma rero ufira mezire rero nza ndabona Imana iri kwirabikora buhoro buhoro Imana iri kwirabikora uko maze kuronka iryo jambo naravuze nti uyu Yesu sisura kumurekura amen kubera hari ibintu byinshi cyane ndamuzeyeko hari ibintu byinshi cyane ndamuzeye urugo rwanje ingene ruzosubirana ndamuzeye ko abantu ingene bazosubirana bakaba restore n'ivyo rero niko vyagenze amen nuko Yesu byagenze kandi byarabaye restore byose byarabaye restore n'ukuri byarabaye restore urugo rwanje rwarabaye restore umushinga naye wanje yitavye Imana yarakiriye agakiza novuga ngo Imana arasubiye kubaho bwa buzima bwiza kurugo nyene kurugo usura kuronka umwanya wo kuganira no gukundana rwa rukundo rwa kera afite Imana hariho ukuntu ikigushira mu ishuri kuko urumva Imana irafise part yayikora mugabo natwe nk'umwana w'umuntu uba ufise nawe ibyo utegereza gukora hari ibyo utegereza gukora nko kwicisha bugufi ugasubira kwiga ubuzima bwo kubaho nk'umukiristo kuko erega tubaho nk'abapagani hari ibintu tubamo nk'abapagani hariho pare Imana ifise yo gukora hariho na pare y'umuntu wenyine ategereza kugira duhereye kuri rirya bwirizwa Imana ivuga ngo wa mugabo urakunda umugore wawe nawe wa mugore urubaha umugabo wawe kenshi iyo abantu bari kure y'Imana iryo bwirizwa ntiturikurikiza usanga nta kwicisha bugufi tugira kuko kenshi abafasoni twishizemo yuko kugira gusonera umugabo wawe tubivuze mu gifaransa nk'ikariho byo kumvikana neza soumission se soumettre à son mari ucumengo bavuze yuko aba esclave wiwe or ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai kuba soumise no kuvuga yuko ego muraca bugufi ko umugabo uko Imana yamuremye nk'umwami arakeneye icubahiro ciwe aba neza atamera neza arakeneye ico cubahiro ciwe naho umugore wo kumenya ati ko ashize hejuru reka je ntegerezwa gushira hasi kite yuko urondera umwanya wo gusubira kuvuga ukabivuga mu bundi buryo ico rero nico Imana yanyigishije kusubira kubaka no kuba mu rugo nk'ubuzima bwa gikristo bwo gusonera umugabo wawe bwo kumwubaha selo ko Imana ibishaka kuko Imana muri mariage ntigeze ishaka yuko hari utosonera uwundi hari uwo maltraite uwundi ico kintu si ikintu c'Imana Imana iba yabashize hamwe kugira ngo bungurane umwe abo umufasha w'uwundi babe complémentaire umugabo uko ameze n'umugore uko ameze mugabo bakaba complémentaire ariko ikintu ca esclavage cyuko umuntu novuga ngo
arashize hejuru paraporo y'uwundi, icyo kintu si Imana yigeze, si uko Imana yigeze ibishaka kubivuga. ntawe ushingwa hejuru kurusha uwundi. Imana ishaka tube complementaire, umwe wese sero uko Imana yabishatse, hanyuma ugasanga umugabo aragukunze nawe uramwubashe, kandi muri uko kumwubaha umukunda, kandi muri uko kugukunda uyu mugabo nawe abakubaha. Je nasanze rero uko Imana ibishaka, umugabo nawe nyine arisumeta ku mugore nguko ashobora akunda umugore, n'umugore arakunda umugabo kandi aramwisumetako. Donc ni ibintu biri complementaire bitegerezwa kubaho mu rugo kugira ngo rukomere. Rero icyo kintu Imana yarakingishije cyane ku buryo nanje naraciye bugufi ndemera iyo shuri y'Imana ndayicamo. Ntibyoroshe iyo twamenyereye kubaho mu bundi buryo bundi tuba umugabo ashobora kuvuga nawe ukamwishuriraho canke ukashi ijwi hejuru paraporo yuko nawe yo bariko aravuga. Naremeye ndisumeta kuri iryo jambo ry'Imana, naho rimwe biba bigoye. Ariko nkavuga nti ijambo ry'Imana ntiribesha, nimba Imana yabivuze uko ni ukuvuga yuko kubikurikiza bizana ivyamwa vyiza. Nuko rero Imana yasubiye kunyigisha gushasha kubaho gikristo, n'umugabo wanje nawe isubira kumwigisha nawe. We ninde mubwira ubutumwa bwiza? Jewe nije namubwiye ubutumwa bwiza. Nije namubwiye ubutumwa bwiza. Ego. Urumva rero icyo kintu Imana yarakitwigishije ko cyane, turemera turaca bugufi, nawe araca bugufi. Ntiyankunze gusa, yaraciye bugufi nawe, nanje naramukunze nsubira guca bugufi, kandi byari ibintu biri complementaire. Kandi cyantangaza nuko muratitse ndabikoresheje jewe uko Imana iri kurabinyigisha, nawe naca nsanga automatiquement ariko aragira nk'uko Imana ibishaka. Icyo kintu jewe cyarantangaje cyane, ndavuga nti ibi bintu iyo tubimenya kera tuba twabaye ubundi buzima buryoshe. Ariko Imana ishimwe aho yaturamiriye hose, yaduhaye ukazi yo kugira deuxième session hanyuma imbere y'uko ataha, hanyuma rero birakunda birashoboka. Ego mami, dutera tunasozera kino kiganiro cacu, nashaka kumviriza mami uno munsi abanye gute na Yesu. Mbega arafise ibindi vyizigiro biruta ivy'uno buzima bwose nibihe? Mama uko abayeho muri kino gihe, nuvuga yuko nukuri ubuzima bwanje bwose narabuhaye Yesu. Narabuhaye Yesu, ndumva yuko nta yindi objectif mfise mu buzima bwanje, nta yindi ambition mfise mu buzima bwanje atari kubaho nk'uko Imana ibishaka. Kubaho nk'uko Imana ibishaka, gukorera Imana uko ibishaka, gufasha abandi, kuko hari ikintu Imana iba yarambikije, hari ikintu Imana yampaye. Mvuga nti kubera iki novyigumanya jewe jenyene. Ico kintu Yesu yankuriye, kandi nzi neza yuko iyo Mana aho Yesu yanyereka akambwira ndiko ndaririra ivyanje niki, Imana ntiyanyeretse ivyanje gusa, yanyeretse n'ivy'abandi bose bo mu muryango, b'ababanyi, b'abagenzi. Ivyo vyose Imana yarabinyeretse. Nkavuga nti jewe ko nagize iyo myaka yose mbanye na Yesu, ubu ça fait 20 ans, nkavuga nti noba ndi umwicanyi ntavuze ivyo bintu kugira ngo abandi nabo bashobore gutabagwa nkuko nanje Imana yantabaye. Kubera narumvise yuko ndazi uyu mubabaro umuntu abababaye, kubona urugo rwiwe rutameze neza cyangwa kubona abana biwe batameze neza, ni ibintu bitera agahinda. Kandi nkavuga nti ko ndabizi umubabaro wabyo, nkabanza icankijije uyu mubabaro, gute noshobora guhora, gute ntoshobora kubwira abandi yuko la solution iri muri Yesu gusa atahandi. Kuko turashobora kuja mu babiscologue, turashobora kuja he, ariko nasanze nta wundi ashobora guheza iyo vidi biri mu mutima wawe, canke ngo aguha amahoro, canke ngo akugirire neza, agukunda uko agukunze, uko agusanze, ntaguciriye urubanza, ntakwararaje, ntagize gute, aragukunda gusa, nta kindi. Nta urwo rukundo mw'isi ntago nigeze mbona.
ntabwo nigeze mbona hama hariho intérêt de quelque chose hama hariho ico uwo muntu akurorereyeko ariko Yesu aragukunda gusa kuko agukunda deja kubona yarandorereje imyaka 55 yose ndiho mu gipagani ndiho hariho abo mwavukira imwe bapfuye muri iyo periode bapfuye hariho benshi bapfuye bagenda batamumenye Yesu bagenda bakirushe bagenda bagifise umubabaro hari ibintu byinshi cyane Imana yandinze irantereka gushikaho ndayimenya gushikaho mbona mbatemwe kugira neza kwiwe ukuntu ari la résurrection niko no bivuga ivyo bintu byose nkabiraba nkavuga nti sishobora gunuma je ne peux pas me taire kuko no ndi criminel ni nk'umuntu yobazi umuti wa corona canke wa malaria tuvuge canke wa sida akabona uramuvuye wewe arakize hanyuma akabona abandi bariko barapfira iruhande yiwe ntabarangira uyo muti nabo kandi uyo muti uri disponible kuko gushika Yesu aracari disponible il est disponible kandi yiteze kugirira neza uwo ari we wese kuko ntatoranya ku butoni ni naco gituma mami yanditse igitabo naco gituma nubahutse kwandika igitabo cyo gituma nubahutse kwandika igitabo ngavuga ubuzima bwanje nkabuvuga kuva nkivuka gushika aho ngeze ubu kwari kugira ngo abantu batahura iyo navuye n'ingene nagiye ndashimina n'ingene naciye muri ivyo bibazo n'ingene ndiho ubuye twahuye n'Imana Imana ikabinkuramo nca ndubaha kuvuga ivyo tudahora tuvuga urazi mu Kirundi yuko atawuvuga ibintu vyiwe atawushira ibintu hejuru ariko abantu benshi barashobora kwibaza ati kweri kujya mu mama yavuze ibintu vyiwe muri iki gitabo uri mu gitabo uri kuragisoma niho ubona amadetaye menshi tudashobora kuganira ngaho ariko kandi ndabumva kuko nanje niko no hava nibaza ariko kubera namenye Yesu kandi nkaba narabonye uyu muti nabo ushobora kubavura nico gituma navuze ubuzima bwanje kandi byukuri Imana yarampaye niko novuga yarampaye yarangira ibintu bwishi cyane ko nariko ico gitabo irampa na sagesse y'ingene mvuga ivyo bintu nta muntu novuga ngo naravuze nabi ariko ushaka kumenyisha amenya arakimenya au travers les paroles de sagesse Imana yashitse mu mutima wanje kugira ngo ndazivuge kugira ngo abarizo nkoresha hanyuma novuga yuko nukuri sinashobora guhora na buhoro sinashobora guhora kandi ngasubira inyuma nkavuga nti none umwami Yesu bavuga ngo yaratuguze il nous a racheté pour lui il nous a racheté il m'a racheté pour lui no kuvuga yuko racheté no kuvuga yuko nari esclave de quelqu'un d'autre j'étais esclave de quelqu'un d'autre que je servais umwami Yesu rero amaze kungura nawe yanguze nawe kugira ngo ndamukorere nukuvuga yuko ubuzima bw'iwanje sinovuga ngo si ubw'iwanje n'ubwa Yesu n'ubw'Imana urumva rero nta kuntu no mwime kintu ciwe ni nk'umuntu yoba yaraguhaye ikintu ukamwima ukakibanira ukamwima nico gituma mvuga nti abantu bose bamaze gutahura ubu buzima bwacu amumaze kuba rachete ndibuba bukiri gwawe nukuvuga rero ko jewe ubuzima bwanje sinabuhaye umuntu nabuhaye Imana kugira ngo yonyene imenye ikibukoza bimenye ico yo bukoresha kugira ngo ubwami bwayo bwaguke kugira ngo abantu batabagwe sinabuhaye umwana w'umuntu sinanditse igitabo ngo ndiko ndarondera amahera ndiko ndarondera iki oya nanditse igitabo kugira ngo ntanga umuti mvuge ico kintu cankijije nanje kugira ngo ubuzovyumva wese ugisoma wese amenye yuko hariho solution amenye yuko ce n'est pas fini kwa Imana hose imusanze aba akuze aba bangana na je bataramumenya bakiri muri ivyo bibazo aho Yesu azogusanga hose uri kuranyumviriza naho nyine azogutabarira kandi azokugirira neza gushikaho uzokumva utangaye dusozera kino kiganiro cacu kibazo canyuma kivuga ngo mama ariteguye guhura na Yesu uriko uratubwira Yesu turamwumva turumva ngo Yesu wari we muri wewe mugabo inyuma
igihe uzomubona uribaza mami ko Yesu muzava muvugana iki, uzava umubwira iki? biragoye kumenya, numva ari umunsi uzowundenge kumubona amaso mu yandi, kumubona amaso mu yandi, numva ari ambition mfise mu buzima bwanje ubu, kuzomubona amaso mu yandi, kibaza nti uyu muntu dukunda tutarabona ariko twumva ari umuntu reyere mu buzima bwacu, ukavuga uti umunsi wo kumubona mbega azotuyambira twese dushobore ko twese tuzoba dushaka kumuyambira tukumuyambira rimwe, aho umuntu avuga ati azobanza hariya na burya azoshikira, ariko ni Imana arazi ingene azotuyambira twese bigakunda. Yego murakoze cyane. Yego murakoze namwe, Imana yarakoze kubagirira neza. Yego biraryoshe kumva umuntu akuza akunda Yesu kandi yumva ahahamiye kumubona, umva avuga ati kuri nosi none hari ikindi kintu kimwe asigaje nkeneye kubona Yesu. Imana ibahezagire cyane kandi izobiduha, yaduhaye ibi bintu byose, yampaye nabiriya izo bintu ndaca zonyine, Imana ibahezagire. Imana ibahezagire mwese nako mukurikira kino kiganiro c'intahe ya mami. Mwumvise urashobora kuba ufise ibintu byinshi, urashobora kuba wumva umenga nta kintu na kimwe ubuze muri inosi, ariko ukaba udafise amahoro yo mu mutima, ukaba utaryohewe, ukaba utanezerewe. Mami yabivuze neza, nta wundi muti uhari, ni Yesu. Uwo Yesu niwe atuma twuzura amahoro, agatuma twuzura umunezero, agatuma tugenda twumva ata kindi kintu na kimwe dusigaje gukora muri inosi, ariko dusigaje ikintu kimwe gusa cyo kumubona. Twumva tuvuga ngo icompa hazobona umuntu yambambiwe, uwo muntu yanyiguze, uwo muntu yampariye ibyaha, uwo muntu yankunda atanze. Rero namwebwe mwese mwakoma kukino ntahe mwumva mu mitima yanyu hakiri ikintu gihaze, nukuri Yesu aratabara, Yesu agira neza, Yesu arazura ibyapfuye. Mwabyumvise kwa mami, arazura ibintu byose bimeze nabi. Kandi urashobora kuba uriko uradukurikira uvuga ngo je ntibiragenda neza kandi naramumenye. Nta kintu na kimwe kiruta kumumenya, kandi yaradusezeraniye yuko ibi bintu byose bitubako bikoraniriza hamwe kuba mwizigiye, kubagirira neza. Tumerewe neza kuko ko dufite Yesu, ibyo turindire turabirindira, kandi no mu gihe tutazobironkera kuri nose turiteze kuzobironkera mu ijuru. Mu ijuru hari ibintu byinshi bimwe tutababwirira hano hantu, ariko tuzojayo kandi tuzoja mu ijuru. Umwami Yesu abahezagire kandi yongera abagirire neza, ubuntu bw'Imana bugwire mu ngo zanyu no mu miryango yanyu. Yesu abahezagire.